umustar hari umurundi wo kwespira cyane gusumba abandi urafise project yo gukorera hanze n'abandi makora y'abandi bantu mbe ukora wenyine cyo gukora amakora n'abandi bantu muri imbi yifuza yuko nka mu Burundi true story mane guhaye ubufasha ushobora kuvuga ati umurindi kabisa namushaka muri Afrika cyangwa se kwisi yose ni waye mustar yo kwespira kugira ngo ushobora kuvuga ati uyu mustar kabisa arangispira sana. Every day, 13 busy love aka the first one in Africa. Kuna musureju kwa SUNLOOK TV turi kumwe n'umutumire wacu Charlie yavuye mu ntara ya Gitega ubajana muri Buja Entertainment kuri SUNLOOK TV twamutumiye kugira ngo rushoboye kuyaga byinshi kuvyerekeye iby'umuziki muri cyaganiro cyacu utuntu n'utundi tumaze byinshi twatumaze n'abafanzi kugira ngo ibintu bikomeze kuba uburyo. Bite sister ni sawa umeze fresh ndashima. Bishari kuva Gitega kwa Western Bujumbura waje mu bikorwa nyabaki? Bon, naje muri igikorwa nyene turimo. Nubeshi. Oya. Hama turagwa ikaze kuri SUNLOOK TV turi kumwe wumva umerewe gute kuba uri kumwe na SUNLOOK TV? Ndishimye cyane. Kuganiro cyacu utuntu n'utundi kwifusha kumenya byinshi kuri wewe. Eske Bishari yavutse ryari yavukiye hehe? Numwana agereka ngahe umuryango? Navukiye Gitega mwishatanya. Navutse mu 2002 ndifura muryango. Okay. Bishari mbega ni cyahe kintu abarundi benshi baba bamuzi ko ne amateka ya Bishari muri kino giko twovuga? Ndumuririmbyi kazi. Nabindi. Oya, nabindi. Bishari ni umwe mu baririmbyi kazi basanzwe bakorera mu ntara ya Gitega kwabwiye ko muri SUNLOOK TV tuzoshika kure kugira ngo tubamenyeshe abaririmbyi uko bari departement zose uko bahagaze. Bishari ni giki uri kurakora kugira ngo umuziki utere imbere? Ndiko ndakorana umwete kwera udakoze urumva nta woshika ndiko ndashira umwete kugira mbandanye nkora hama nari imbere. Okay. Ni kintu giki uri kurakora kugira ngo mu ntara ya Gitega bazavuga ati aravuye ko umustar wo mukobera kwa Bishari ni kintu giki uri kurakora kugira ngo umuziki wawe ufate mu kugira ngo abafanzi bose baje kumenya ati urya mustar kabisa arakomeye cyane? Ndiko nkorana ingufu. Ingufu zahe? Ingufu ziri mwishaka. Yego. Nuwe mustar hari umurundi wo kwespira cyane gusumba abandi? Ndakunda cyane Sadbi. Sadbi. Hari ikintu yoba kuryohera ko ushobora gushikiza kuri SUNLOOK TV? Ndakunda ukuntu aririmba, ndakunda ukuntu yandika. Hama muri Afrika cyangwa se kwisi yose ni waye mustar yo kwespira kugira ngo ushobora kuvuga ati uyu mustar kabisa arangispira sana? Emi Alade. Ndakunda Emi cyane. Na undi? Ndakunda Priscilla. Okay. Bon, Bishari kuva mu ntara ya Gitega wewe ni giki nkawo kubgawo umuririmbyi? Niki uriko urashaka ko woduza ibendera ry'u Burundi mu makungu canke urafise project yo kuja gukorera hanze n'abandi makora y'abandi bantu? Mbe ukora wenyine cyo gukora amakora n'abandi bantu? Hagiye nkora jenyene cyangwa akora amakora bo. Yego. Uba muririmbyi yifuza yuko nka mu Burundi true story mane guhaye ubufasha ushobora kuvuga ati umuririmbyi kabisa namushaka gukora collaboration? Sadbi. Yaga. Eske Bishari bo nta bikonsere uri kuyategura nta biteramo nta bintu nk'ibyo? Vuba kwera nkuko ibigiye bya corona bari baduhagaritse mugabo vuba baturekuye tuzokora. Akapera ku ndirimbo ya kugira ngo mve ko turi kumwe na Bishari original. Bambwira ko nakunze ivoyu, bambwira ko atacu uzomarira, ngo abantu kuranye umwanya kundi, ngo amageto yose nta nimwe utazi, ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu, ngo abantu kuranye umwanya kundi, ngo amageto yose nta nimwe utazi, ngo ifaranga ryawe rigura ikanzu. Yeah, Bishari, merci beaucoup. Sasa Zirarenze man, uratesa. Eske izo ndirimbo uririmba ni true story nibyo wumva ku bandi canke nibikubako cyane nibyo ukorera abandi ba big boss? Oya, simba ko gusa yene birabaho. Birabaho. Canke niba byakubaye ko sinzi je naspa. Oya. Oya. Bigenda gutyo uri kurandika ko numva umenga amajambo menga arakurikirana bigenda gutyo uri kurandika? Bon. Niyo ndiko ndandika ndabanza nkandira sujet cyangwa yakiye sujet nyene hama nkayicompleta ushika yuzuye. Akajambo kamwe turangiza iganiro cyacu cyo bose abafanzi bashaka kurikana SUNLOOK TV akajambo kamwe kugira ngo turangize iganiro. Abafanzi banje nabo basaba yuko bo bandanya kunshigikira
hama tugateza imbere umuziki ndundi cyane cyane umuziki w'Igitega kubera uracari hasi cyane. Yego. Babwira bakunzi ba SUNLOOK TV bagire subscribe kugira ngo bakomeze kuronka ibintu bishasha Shebisha laso ikintu gishasha dukoze interview nkizo ko bashobora kubona bagire subscribe bakunzi ba SUNLOOK TV Igitega hose kugira ngo bagire subscribe. Sawa abakunzi ba SUNLOOK TV mugire subscribe ama mukomeze gukurikirana ibiganiro bya SUNLOOK TV. Bakunzi ba SUNLOOK TV menya ko twari kumwe na Bishari kuva mu ntara ya Gitega kuri microphone 13 Biz Love the first one hit in Africa. Ciao ciao.